Munkundire nsubire ndabahe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Amakuru agezweko n'urupfu rw'umushikiranganji Gaby Bugaga. Agathon Rwasa atakurya umunwa yagirije abadede bose ko ari abicanyi ibinywamaraso bikomeye cane, aho avuga ko rero urupfu rwa Gaby Bugaga umushikiranganji yarajejwe kumenyesha amakuru, guhanahana amakuru, ibimenyesha amakuru, tumatumanako ngaha mu gihugu c'Uburundi ko atabandi bamugandaguye atari abadede. Agathon Rwasa aravuga ko abadede ukungene bica bizwi ko abantu benshi ngaha mu gihugu c'Uburundi bagiye bicwa kuri iyi ntwaro y'abadede canke y'aba CNDD FDD. Agathon Rwasa uyu ni umwe mu banyapolitike bakomeye cane ngaha mu gihugu c'Uburundi kandi akaba yitezwe ko azokwitaba amatora mu mwaka uza. Umwaka w'2027 ukaba uhatse canke unyegeje vyinshi bigomba kuba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Uyu yahoze ari umushingamateka Agathon Rwasa akaba yiyamiriza cane ibitanguye kuba imbere yuko amatora ashika. Biraboneka ko uyu honorable Agathon Rwasa nawe yoba atekewe n'icoba cane ko ashobora kugandagurwa. Arabona ko niba muri CNDD FDD bariko baragandagura ababo canke abo bahaye ubuzi, nawe ko mu gihe ashobora kuba agiye guhangana nabo mu matora ashobora kubigwamwo. Nizo mvo uyu Agathon Rwasa rero ngo ariko ariyamiriza cane ivyakozwe n'ubu butegetsi bw'abadede gufata Gaby Bugaga bakamugandagura. Biravugwa ko rero aho Bugaga yoba yaragandaguriwe ikibanza yatowemwo ngo coba gihabanye cane naho yapfiriye, kuko umubiri wiwe canke ikiziga ciwe vyaboneka ko ata n'igikomere cari gifise, ahubwo ngo biboneka ko yoba yarishwe anizwe mu kumuniga, bagaca bamushira mu modoka, ikiziga ciwe bakaza kugishira harya mu bigazi mu Kivoga mu Rubirizi, aho catowe nyine mu bigazi vya Savonoro. Bikavugwa ko rero ngo imodoka yiwe bayigongesheje kw'itara mu nyuma kugira ngo berekane ko yoba yakoze isanganya, na cane cane ko aho imodoka yiwe basanze iri vyaboneka ko atasanganya umuntu yari asanzwe azi gutwara imodoka canke kunyonga imodoka vyoba vyari kumutera. Uyu Bugaga yarasanzwe afise umupolisi umwe amugendanira, ariko ngo yakunda kuboneka Bugaga ari wenyene atari kumwe n'uyo mupolisi amucungera yari yarahawe na leta. Arasanzwe afise kandi umushoferi yamunyunguruza canke yanyonga umuduga yarahora agendamwo, ngo nawe hari hashize igihe kitari gitoyi amwirukanye batakiri kumwe. Bugaga bivuze ko yari asanzwe yitwara. Bugaga rero kandi biravugwa ko ico yoba yarazize ngo yoba ari ukutumva, kudashigikira leta mvyeyi, leta nkozi niko yiyise, ariko benshi babona ko nta leta mvyeyi ihari, ata na leta nkozi ihari ngaha mu gihugu c'Uburundi, ahubwo ni leta nsahuzi, leta nsuma, leta inkozi y'amabi, leta yica, leta inyonya, leta ipfunga, leta yangaza, leta ituma benshi bomoka bagaca bagahunga, abandi bakapfungwa bakabohwa mu mabohero. Ivyo byose nivyo bagenda bagiriza iyo leta ya Ndayishimiye. Agathon Rwasa rero kuri ino genekerezo rya 17 Ntwarante umwaka w'2026 we akaba avuye mu gacerere akiyamiriza ivyo biriko biragenda bishikanga mu gihugu c'Uburundi, biriko birashikira buno butegetsi bwa Varisito Ndayishimiye biboneka ko bubandanya kugandagura abanyagihugu. Biboneka ko kandi benshi bariko baridoga basaba ko ubutegetsi bwo
bwohagarikwa, benshi bokwiyamiriza ivy'iyi ntwaro ya CNDD-FDD mu kwiyamiriza no guhaguruka bakayihindura mu matora aza mu mwaka w'ibihumbi 2027. Agathon Rwasa nanone ntihari hamenyekana niba azoba arekuriwe kuja kwiyamamaza canke kwitoza umwaka uza mu kibanza c'umukuru w'igihugu. Benshi barabona ko ivyo bintu bikigoye cane kuri Agathon Rwasa, impinga ari ndende kugira ngo azokwemererwe kuba yo kwitoza mu matora aza mu mwaka w'ibihumbi 2027, amatora benshi bategerezanyije cane igishika kugira ngo barabe ibizobera muri ayo matora. Barabona ko ashobora kuzohava ateza impari zikomeye muri kino gihugu, kuko CNDD-FDD biboneka ko nayo ititeguriye kurekura ubwo butegetsi. Nanone kandi ni ingorane zikomeye cane kuko mu mugambwe CNDD-FDD naho harimwo impari zikomeye kuwugomba guserukira uyu mugambwe n'uwugomba gutwara umugambwe, naho Reveriyano Ndikuriyo nyine yaciye atorwa, ariko ico kibanza sico yiyumvira, sico yarondera kuba yoba umukuru w'igihugu. Ni mu gihe hari abandi bagabo b'ibicocoro muri uyu mugambwe CNDD-FDD, harimwo abajenero batandukanye nabo bipfuza kuba bakicara muri ico kibanza c'umukuru w'igihugu. Izo mpari zirimwo rero muri ivyo bibanza kugwanira ubutegetsi, kugwanira ibibanza bikomeye cane, ibibanza vy'abubahwa ngaho muri uyu mugambwe no muri kino gihugu, muri CNDD-FDD bikaba bibandanya gushika. Ni ingorane zikomeye muri kino gihe nk'uko tugenda tubishikirizwa n'abatari bake, nk'uko bagenda bavyerekana ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD benshi barushe baburambiwe, nabo mu mugambwe CNDD-FDD bagumye banga nyine, nabo hari abadahisha bagaca berekana ko hariho agahaze, hariho ingorane muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD. Ni ibintu bibandanya kwibonekeza ku batari bake, aho rero bagenda bica umwe bakamusotora, bakamugandagura. Ababuze uwabo canke uwagandaguwe nyine abafise uwabo yagandaguwe, nawe indyane n'agashavu aca abiduza. Ivyo vyose bikaba biboneka ko bikwega ukutumvikana muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD, bigatera ukudashigikirana canke kudafatana mu nda kugira ngo bashire hamwe. Ibibazo biri muri kino gihugu ngo nivyo kwicarirwa, kuko batavyicariye birashobora kuzohava bitera ingorane. Mu yandi makuru yacu tuza kubashikiriza rero, tukaza kubabwira ivy'umugwi w'abagwanyi uriko uritegurira kugaba ibitero, ngo ntago bipfuza ko CNDD-FDD iguma ku butegetsi. Niba yumva ishaka amahoro muri kino gihugu, bayihaye amezi atarenga 5 ko Varisito Ndayishimiye agomba kuba yatanze imihoho, kandi uwuje ku butegetsi akaja ko atavuye mu mugambwe wa CNDD-FDD. Hariko haribazwa rero uwo mugwi w'abaroberi niba ari wo uriko urabikora, hakongera hakibazwa kandi ibigwanisho biriko birasohoka igihugu ibindi vyinjira iyo biriko birajanwa, niba ari igisoda kiriko kirabisohora igihugu bakaba bafise umugwi w'abagwanyi ugwana, canke se niba ari igihugu c'Uburundi kiriko kiritegurira ingwano, intambara, kugaba ku bindi bihugu canke kugabwa ko ibitero, bakaba bariko baritegurira urugamba. Amakuru yacu turayabandanya, iyi nkuru turayibandaniriza ko mu makuru yacu ataha. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza, canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone.
hama uracuja ngaho iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose ku isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka, nagahwane, ndabikebanuye, naho ubutaha.